zinaungua zote. Tayari mimi kama sokoni. Iryo jwi ni ry'umuntu yari ku isoko yo mu Kinindo aguye mu gahundwe cyo kimwe n'abandi bariko bararaba urubeya rwari rwaduse muri iyo soko. Hari igihe cy'isaha 4 zirenga za gatondo. Amakuru atangwa n'ababibonye avuga ko uwo muriro atawuzi cyawuteye wahereye mu gice kidandarizamwo amamatera. Uwo muriro amasoko yacu avuga ko warandagase aho wahereye mu kanya gato cyane kubera abadandaza n'abaje gusuma bari buzuye mu isoko bace bihuta kuba barazimya mu kurindira ko imiduga izimya imiriro ishika. Imiduga ifasha kuzimya ntiyatevye. Amakuru dukura mu bari kuri iyo soko ya Kinindo amenyesha ko haje kuzimya imiduga y'igipolisi yishiramwe UNICEF n'ishiramwe kwa Rouge. Ivyari muri ico kibanza kirimwe amamatera ahahereye uwo muriro vyahiye vyose biratokombera. Uwo muriro wanatandukiriye ahari impuzu, ariko umuriro wazimijwe utaronona vyinshi aho hadandarizwa impuzu canke utandukire ahadandarizwa ibindi. Abadandaza bakorera hatashitse umuriro na cane cane hegereye ibarabara bashoboye gusohora ivyabo kubera umubabaro. Abahombeye utwabo hari abaravye, abandi bajanwa kwa muganga na za Rusehiwa niha zari zahazanywe. Amasoko yacu akorera muri iyo soko avuga ko bataratahura icateye uwo muriro. Aho muri iyo soko ya Kinindo abahakorera bose baheruka gutegekwa guhindura icitwa urubaho cose kiraho badandariza hashigwa ivyuma mu ntumbero yo kugabanya ibitera umuriro.